Mwiriwe neza kaze mu makuru atekanye ko ikirere kizoba kimeze kuri wa gatandatu igenekerezo rya 2023 Nyandagaro umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike mu bice vya Bujumbura, Bubanza, Kayanza, Ngozi, Muramvya hamwe na Mwaro. Mu bindi bice hakazorangwayo ikirere kirimo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu bice vya Kayanza, Ngozi hamwe na Gitega aho ibipimo bizoba biri kuri degrees Celsius 12. Ku muhingamo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni Bujumbura mu gice ca Cibitoke aho ibipimo bizoba biri kuri degrees Celsius 32. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:04 rirenge igihe c'isaha 12:08 zo mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mu yateguwe n'ikigo Ijebu nayo Nadia Ndayizenje nayabashikirije mwakoze kuyakurikira.